Amakuru adasanzwe n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu ndahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turabakengurukira cane ko mudahwema kutugezaho ivyiyumviro vyanyu muri commentaire, kandi hari n'abandi bafyonze kuri subscribe canke sabone barenga ibihumbi 43. Turabakengurukiye cane, n'abatari babikora rero babikoreko kugira ngo muje muronka makuru n'ibiganiro vyacu muri ba mbere. Tutanguye amakuru twababwiye rero ko tugiye kubagezaho inkuru idasanzwe. Ese ari hehe Hussein Rajab? Iki ni ikibazo tumaze kwakira kenshi ku nkuru zigiye zitandukanye twagiye turashikiriza kuri uwo tanguje CNDD-FDD. Igituma rero hari benshi bifuza kumenya aho Hussein Rajab ari, nuko hari amakuru amaze igihe kitari gito avugwa ko yitavye Imana. Nyuma y'ayo makuru rero akaba atarasubire no kuboneka nk'uko yahora irya nino mu binyamakuru bitandukanye. Twarafashe akanya ko gutohoza irya nino kugira ngo turonke umuco w'ukuri ku bijanye na Hussein Rajab ari nico ariko arakora, tukaba rero twashimye no kubasangiza ibyavuye muri ayo matohoza. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, mugiye gukurikira ivyo vyose duhejeje kubabwira mu buryo bw'impfunyapfunya. Cambere mwomenya nuko Hussein Rajab ari muzima. Turabisubiramwo, Hussein Rajab ni muzima. Inkuru zavuga ko yapfuye twabwiye ko ubwiwe ari we yazisohoreye bivanye n'ibikorwa vyari vyimirije kuba mu Burundi. Amasoko yaduhaye amakuru akaba avuga ko amakenyero yo gukwiragiza ibihuha ari vyo yise ibigufa ko yapfuye yigeze kubikoresha mu bihe vy'urugamba. Ico gihe we na Nkurunziza Petero bariko barahigwa bukware. Ico gihe harasohowe inzandiko zitwa ko ari izibanga zisohorwa n'abitwa ko baserukiye uburongozi bwo muhari CNDD-FDD babikira imiryango yabuze. Bivuga ko rero hari n'abantu bari bazwi ko baronse inkuru batayigumizamwo, nibo rero bafashije kugira ico kigufa gishikira umwanzi kuko yari afise bambaga amatwi irya nino mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Byarafashe rero kugabanya umurindi w'uruhigi umwanzi yariko. Umwe rero mu batanze amakuru yahoze ari mu bacungera Hussein Rajab akiri umukuru w'umugambwe, akaba yarabandanije kumucungerera ubuzima igihe yasohoka igihugu. Akaba rero atangaza ko yabaye nk'ukubiswe n'inkuba abonye inkuru zivuga urupfu rwa Rajab nyuma yo gufatirwa i Kigoma kwa Inarume. Afatwa rero avuye mu masengesho ari kumwe n'uwamucungerera ubuzima, ariko no we araronka aho aca arayanyaga. Iri soko ryacu rero ryatubwiye ko yamenye ko ari ububeshi yumvise avuzwemo ko yari kumwe na Rajab mu gihe we yari amaze iminsi ari ahandi hantu Romeo yari yamutumye. Avuga ko rero yaciye atangura guhumuriza abo bari basangiye urugamba mu muhari Horebu, ababwira ko ari ibigufa bizanana mwipereza. Yavuye rero aronka ubutumwa buvuye kwa Rajab mubuza gusubira kuvugana n'umuntu n'umwe, asabwa kuzimya telefone yiwe kugira ayo makuru agire inguvu. Aho niho rero yamenyeye ko Rajab ubwiwe ari we yari yateguye makuru ayaha abo mwiperereza kugira ngo bayakwiragize. Irindi soko rero ryaduhaye amakuru n'uwabaye umushoferi wiwe, aho nawe yaguye mu gahundwe yumvise inkuru zivuga ko umuduga wa rero Rajab warasiwe mu gisagara ca Dar es Salaam. Umushoferi rero ahasiga ubuzima, Rajab nawe rero arakomereka ku kuboko. Telefone yiwe yarimwo amabanga irafatwa. Umushoferi rero akaba yaratubwiye ko Rajab tari umuntu wopfa gutora aho ariho hose. Yatubwiye ko yuko we na Rajab bataba hamwe. Niyo Rajab rero amukeneye aramuhamagara kuri telefone akamubwira aho ahagarara. Yavuze ko rero hari igihe yamubwira ahagarare ku gituro c'amabisi mu isoko canke ahandi hantu hahurira abantu benshi. Hashitse rero agahagarara gahera umwanya munini Rajab ataraza. Byarashika n'umushoferi rero akarambirwa agatiro bakamutwara canke akaba araganira n'abantu kuri telefone, kaza yumva buno nyene Rajab arinjiye mu modoka aratabonye iyo azananye. Mu kugenda rero Rajab niwe yagenda aramubwira ahaca. Haragira rero aho Rajab aramusaba no guhagarara kugira bagire utwo bagura twa wa mushoferi rero akaba ari we aja gutubura. Burya rero agarutse yasanga Rajab yagiye kera, ntiyamenya ko yagiye n'uwo bajanye. Haheze akanya rero akamutelefona akamubwira ko yitahire. Ikindi gihe rero avuga ko vyashika ari kumwe na Rajab bagahagarara ahantu, ubwo nyene hagaca haza uwundi muduga w'ibiyo bitabona ufise imarati z'Ubuganda, Rwanda
ndetse zo ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Tanzania canke iy'inzego nkuru y'umuganga CCM akaba ari Jean Rajab. Umushoferi rero ntiyamenya uwumujanye. Umushoferi rero akabandanya avuga ko inshuro zose yazanye Hussein Rajab mu Burundi ata munsi n'umwe imodoka bajemwo yigeze isakwa, vyaba vyateguwe kandi bizwi ko aza kuhaca gutyo iyo modoka ikarengana idasatswe. Arangiza rero akavuga ko Hussein Rajab atari umuntu wopfa gutora hariho hose kuko bigoye kumenya uko agenda, aho aba n'ico ategura gukora. Bivugwa ko hari amanama yigeze gutumiramwo abo bari basangiye uburongozi mu muhari Forebu. Inama rero zikabera mu makambi ya gisirikare muri Tanzania, mu Rwanda canke mu Buganda. Amakuru rero twahawe n'abaherutse kubonana nawe mu mezi abiri aheze avuga ko yabakiririye mu nyubako z'umukuru w'igihugu mw'izinga rya Zanzibar. Ikindi ca kabiri rero cavuye muri ayo matohoza no ko hari abandi bantu bashinze intahe ko Hussein Rajab ari umuntu adasanzwe mu gutunganya ubuzima bwa politike ku buryo biguye no gutahura uko abigenza. Kubw'iyo ntahe rero ya Leonard Nyangoma na Pancras Chemaye uko ari babiri baremeza ko ivyo bamaze kubona kuri Rajab bisize ubwenge. Bavuze ko CNDD-FDD igishika mu gihugu havuzwe icuga kibi muri uwo mugambwe, hari n'izindi nguvu zava mu yindi migambwe zishigikira Nkurunziza kugira bashobore kwikora ko Rajab. Bamwe rero bamuhora ko ari we yabakuje ku burongozi bw'umuhari CNDD-FDD, abandi bakamuhora gutsinda iprona na Frodebu mu matora ya 2005. Akaba rero n'abatashaka kumubona kubera idini ryiwe ari ryo rya Islam. Gutsinda hasi Hussein Rajab ntivyari ibintu vyoroshe kuko yasavye ko abanyapolitike batandukanye bashira inguvu hamwe baramukoranira, ariko ubwenge bwiwe no kugendera ibanga vyatumye abanzi biwe basendwa. Bivuye rero ku bihuha vyari vyakwiragijwe ko Rajab ashaka kuzana leta ya Kisilamu mu Burundi. Amakuru rero havuye ashika i Vatikano kwa Papa niho hategurwa umurwi w'abarundi boja gushimagira ivyo vyagirije. Babiri rero bagiye harimo Leonard Nyangoma na Pancras Chemaye. Catangaje nuko abariko barimbira icobo Rajab basanze yaraciye Vatikano kera arahabwa umubonano na Papa ubwiwe nk'uko bivugwa n'abari bariyo. Rajab rero yakiriwe yambaye imyambaro ya Isilamu n'ikanzu y'ibitambara vyo ku mutwe. Yoba ari we rero umuyoboke wa Isilamu wa kabiri yakiriwe ico gihe yambaye uko inyuma ya Yasser Arafat yari umukuru w'igihugu ca Palestina. Akomeza kabaye nuko abarundi bari baje kunoganza ivyagirije vya Rajab Vatikano bamaze indwi zibiri barindiriye ko yakirwa. Barinda rero basubira inyuma ata mubonano bahawe kandi bari basanzwe ari abayoboke b'idini ya Katolika, ariko Muswahili we akakirwa kandi mu mwiherero we na Papa. Ubuhinga bwa Rajab rero bwo kugera kure uko vyatumye hariho n'abanyapolitike bahesha kumugira umwansi nubwo hari abumiyeko. Indi nayo rero nk'iyi nyene ni y'umwe mu barundi baba mu Butaliyano yavuze ko hamaze imyaka myinshi ariko atari bwigere agira amahirwe yo kubona na Papa, ariko umunsi umwe yagiye yumva Hussein Rajab amumenyesha ko yoja kubonana na Papa hari ubutumwa rero aza kumumuhera. Undi murundi rero yavuga ko vyamusize ingene Hussein Rajab ahabwa umubonano kwa Papa vyoroshe mu gihe hariko n'abakuru b'ibihugu barondera uko babonana na Papa bikanka. Makuru rero amwe akavuga ko vyakozwe n'umusenyeri mukuru w'i Vatikano yoba ariyo mugenzi cane wa Hussein Rajab kuva akiri ku rugamba. Ubwo bugenzi rero budasanzwe bukaba bwarabonekeye no mu rwandiko umusenyeri yigeze kwandikira bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD abamenyesha akababaro yari afise inyuma yo kumva ko Hussein Rajab yari yinjijwe ibohero muri 2007. Bimeze uko rero no mu yindi ntahe y'umurundi aba mu gihugu ca Canada aho yemeza ko we n'abandi barundi bo mu gihugu c'Ubwongereza bigeze kwakira Hussein Rajab igihe yaje mu Bwongereza kubonana n'umwamikazi Elizabeth. Hari amakuru avuga ko yari yajanywe gusaba ko Burundi bwokwemererwa kwinjira mu muryango wa Commonwealth. Uwo mugambi woba warateguwe kuva CNDD-FDD ikiri mw'ishamba bivuye ku mpanuro igihugu vyari bifashe mu mugongo muhari vyahaye indongozi zawo nka Angola, Afrika y'Epfo, Uganda, Tanzania, u Rwanda n'ibindi. Umuzo wa CNDD-FDD ku butegetsi wari witezwe ko impinduka nyinshi harimwo no guhindura abahetsi b'u Burundi mu makungu, guhindura abahetsi nk'Ububirigi n'Ubufaransa vyari guhindura ubuzima bw'igihugu nk'uko biboneka ku gihugu kibanyi c'u Rwanda.
Iyindi ntahe rero ikaba yaratanzwe n'umunyapolitike ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aheruka guhunguka, akaba yaravuze ko nyuma y'urupfu rwa Nkurunziza we n'abo bari kumwe babonanye n'intumwa za Hussein Rajab zije kubabwira ko bokwitegurira gusubira mu gihugu. Akaba yaravuze ko rero batahuye yuko ari Rajab agera afata igihugu abanje gutembagaza Evariste Ndayishimiye nabo basangiye ubutegetsi, baca batangura rero gutegura ibirori biherekejwe n'imbyino vyerekana intsinzi igihe bazoba bashitse mu gihugu. Avuga ko muri ubwo butumwa rero babwiwe ko abazotaha bose bazotaha mw'ibanga, umwe wese ukwiwe akakirwa n'umuryango wiwe ata birori bizoba kuko ko bari ugusotorana. Avuga rero ko abo bibaza yuko ari abanzi atari bo. Kuvyerekeye Rajab rero ko babwiwe ko we azotaha ku mugaragaro inyuma y'abandi. Mwene iyi ntahe rero yaremeje ko bamwe mu Barundi bagitangura guhunguka haba mu bisagara canke mu mitumba, abayoboke ba CNDD-FDD baciye batangura kuburabuza, abandi rero barankirwa gusubira mu matongo yabo, ariko rero haciye hasohoka n'ingingo ivuga ko umusangwa hazorya urwara, uwahungutse azoca yibonera ko abari bigaruriye amatongo rero y'abahunze bategekwa kuyasubiza bwango, ku buryo n'abari barahunze bava mu buzi bwa leta hatanzwe n'itegeko ryo kubasubiza ku kazi atakirinze gusabwa. Umunyapolitiki rero akavuga ko nubwo bitavugiwe hejuru vyaraboneka ko hari izindi nguvu ziriko zirakora ivyo bintu, ariko Abarundi benshi bashimagiza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko buje guhindura ibintu. Abandanya avuga ko rero yatangaye cane ukuntu ibintu biriko birakorwa mu gihugu, ku buryo Abarundi bose bisanga bangana atawusumba uwundi. Ingene rero yahora iranga umugambi uri ku butegetsi bacinyiza abatavuga rumwe nabo igenda irahera mw'ibanga. Nta watsinze nta watsinzwe, bose ni Abarundi basa. Amakuru rero adasanzwe y'ibanga twakuye ahantu hize avuga ko mw'ikebukano Hussein Rajab yagiranye n'abategetsi b'u Burundi harimo ibintu bibiri bikomeye. Ica mbere nuko ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD ngo ndongozi zabo zasabwe gukora ku buryo umugambwe CNDD-FDD ugumana ishusho y'ubukomezi, ariko bawugize rero bakakwa ububasha bwo gusubira kugira nabi abandi Barundi. Nico gituma inyigisho Ndikuriyo avugira ahabona atari zo zigishwa imbere mu mugambwe. Iyo Reveriyani ariko aravuga yerekana ko abanyamugambwe bakwiye gusubira kuba ibishirira, imvugo ziteye ubwoba, ariko umugambwe imbere bakigishwa ko uzosubira kwigenza nk'ihembe ryo muci azokwibonera ko. Benshi muri bo bari muri uwo mugambwe baremeza ko inyigisho n'inyifato vy'abarongoye vyahindutse ku buryo bogira n'uwundi mugambwe, kandi ivyo bikaba batabwiwe igituma bihinduka. Ica kabiri rero ko muri ivyo bintu bibiri bikomeye, ku ruhande rwa Ndayishimiye yasabwe kubanza guhagurukira ikibazo c'umutekano mu gihugu, ntihagire umurundi asubira kubaho yikanga kugirirwa nabi. Amakuru adasanzwe dufise avuga ko gushira Abarundi mu buzima buzimvye ari inzira yo kubahahamura kugira barazwe inshinga n'ubukene, bibagire ya nzigo yo gupfa ivya politike n'imigambwe buke buke ngo bazokwisanga basangiye no gupfa, ku buryo hagera aho bifuza gusangira no gukira. Abatanze rero ayo makuru avuga ko hari ico gituma Ndayishimiye ataco yinona iyo ariko arayaga vya biganiro vyiwe vyo kujajura, kuko azi ivyo barimwo. Mugabo rero bizwi n'abake, akavuga ko ingingo rero zotuma ubuzima bw'igihugu busubira kugenda neza zose bazizi, n'amarira y'Abarundi bayumva, ariko rero babireka babibona kuko biri mu mukenyuro w'uko atawunyinyana ashonje. Rero haca hibazwa ikibazo kimwe: ese yoba ari Hussein Rajab azokorera mu ngata Ndayishimiye mu gukwiza isezerano ry'inyabutatu? Nkurunziza, Rajab na Evariste siyo migambi y'iterambere iguma mu majambo, inzandiko yoba izoja mu ngiro ari Rajab aramutswa Uburundi? Tuzobibagira ko rero mu yindi nkuru turiko turabategurira iyo hanyuma. Ibikomeye rero twari twabateguriye, mutuza twabakoreye, nimba Rajab akihari
ibiriko biratangazwa rero n'amasoko yacu dufise irya nino. Reka rero tubandanye no mu yandi makuru agiye atandukanye. Imabayi hari uwimba inzahabu ataraboneka mu gihe 15 barokotse bakuwe mu kirondwe c'inzahabu. Inkuru rero ibabaje, hari uwimba inzahabu rero ataratorwa mu gihe abandi 15 batabawe bagakurwa mu kirombe c'inzahabu kuri uyu wa kabiri muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abajejwe intwaro bakavuga ko hari abacukura ubutare mu kinyegero mugabo ico kirombe gisanzwe kizwi n'amategeko. Abanyagihugu rero bakaba basaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo zikomeye kugira ngo bimbize habo ntibasubire kuja kuzicukura mw'ijoro. Ivyo rero vyabaye mu gace ka Gafumbegeti ni muri zone ya Butahana komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu rero bakavuga ko abacukuzi bashika 20 ari bo bari kuri ico kibanza, bavuga ko rero vyunyiwe n'ubwo buruzi baruciriye iyindi nzira, amazi rero ahava aratera atuma rero iryo sanganya yinjira mu kirombe hafi isaha 9 z'ijoro kuri uyu w'icenda mu Kakaro 2024. Kuva isaha 9 z'ijoro gushika isaha 8 z'umuhingamo bashobora gutabara abantu 15 isegenya n'ibishanga vyabashwaye bari mu cobo ku metero nyinshi, niko rero bivugwa n'uwabibonye. Umuntu umwe rero ntiyari bwatorwe gushika ku wa kabiri ku mugoroba nk'uko umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yavyiboneye. Ati turibaza ko ashobora kuba atakiriho, rikaba bivugwa n'umwe mu barokotse akimerewe nabi. Umunyamabanga ntayegayezwa muri komine ya Mabayi akavuga ko hari abacukura ubutare mu kinyegero mugabo ico kirombe gisanzwe kwizwi n'amategeko. Abanyagihugu rero bakaba basaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo zikomeye kugira ngo babimbize habo ntibasubire kuja kuzicukura mw'ijoro. Abantu bashika 25 nibo bamaze gupfira muri bene ubwo buryo kuri ico kibanza ca Gafumbegeti mu mezi atarenga 3 nk'uko vyavuzwe n'abajejwe intwaro baho. Mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi, Buramatari wa Cibitoke ni Kareme Bizoza yasavye harongoye kuja mu makoperative n'amashirahamwe azwi kugira ngo ntibahanwe kandi bashumbushwe bishitse akaba isanganya. Cibitoke rero ni hamwe mu bice vy'Uburundi birimwo inzahabu nyinshi, kuko rero n'abantu barwanira no kujayo kugira ngo baje bazimba mu buryo butemewe n'amategeko. Yandi makuru hagezweho, ikinyamakuru Burunga kivuga ko hari Umurundi yoba yaribarutse umwana w'umuhungu akomeye. Abaganga rero baca bamuzanira ikiziga c'umwana w'umukobwa aho n'induta. Umwe mu mpunzi z'abarundi rero ziri mw'ikambi y'induta mu gihugu ca Tanzania yagiye kwibaruka kwa muganga canke kw'ivuriro riri ngaho mw'ikambi, ndetse ivyo yakorewe akaba ari agahomerabona. Nk'uko duhejeje kubivuga rero yazaniwe ikiziga c'umwana kandi yaravyaye umwana muzima ameze neza. Vyagenze gute? Umuvyeyi rero ahejeje kwibaruka yibarutse umwana w'umuhungu ariko agatiro kamuciye ko yikanguye asanga bamuzanira ikiziga c'umwana w'umwigeme bamubwira ko umwana yibarutse atashoboye kubaho. Hari inyuma yaho rero abaganga bo kuri iryo vuriro bajaniye umwana wiwe w'umuhungu kumutegura, mu nyuma rero bamuzanira ikiziga c'umwana w'umwigeme. Imwe mu mpunzi rero zo muri iyo kambi ikabimenyesha ko imbere y'indwi 2 uyo mukenyezi yibaruka bamujanye kw'ivuriro, abaganga rero bamwandikira ko azokwibaruka babanje kumukora, ariko rero hageze ko yibaruka yibarutse neza adakozwe umwana w'umuhungu. Amakuru bava ngaho kuri ivyo bitaro vy'i Kibondo nyene avuga ko imbere yuko yibaruka hafi yaho yari aryamye hari umugore w'umutanzaniya kazi yaragwaje umwana aremvye cane. Amakuru rero akabandanya amenyesha ko bamuzanira ico kiziga uwo mukenyezi atari akiri ngaho yari arwarije umwana wiwe. Amakuru nyene rero akemeza ko abaganga b'iryo vuriro bivye umwana w'umuhungu yavutse ku mpunzi y'umurundikazi maze bamuha umutanzaniyakazi harigira inyuma yuko umwana wiwe w'umwigeme yarahejeje kwitaba Imana. Baciye rero bihutishije gutahana iyo mpunzi mw'ikambi, ubwo nyene aho n'urukaratasi rwo kwibarukira ko rwahawe iyo mpunzi atabiranga igitsina c'umwana yibarukiyeko
biriko n'ibiranga umuganga yari yahajejwe kumukurikirana uyu munsi vyari vyanditseko ico gihe. Impunzi rero z'abarundi zirinduta zikaba ziri mu ruhagarara zisaba ko hokorwa amatohoza yimbitse, bakanasaba ko hokwama hari munaherekeza abakenyezi baja kwibaruka yizewe, kuko abakenyezi b'impunzi baja kwibaruka kenshi batahana ibiziga vy'abana. Ishirahamwe rero riraba vy'impunzi HCR ryatanguye amatohoza, ibipimo vya ADN bikaba vyaratangiye gukorwa, ariko impunzi zikaba zifise n'amakenga ko ayo matohoza ataco azovamwo, kuko akorwa n'uruhande rumwe rufise aho rwegamiye, nkuko rero habandanya kuba akarenganyo. Mu bindi biriko biravugwa cane muri uyu mwanya nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Burunga, abenshi mu bagize leta ya Kenya bakombowe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co ku muhingamo kuri uyu wa kane. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yamenyesheje ko abagize leta bahejeje gukurwa muri aya mabanga. Abarokotse rero n'iryo komborwa n'icegera ciwe Rigathi Gachagua hamwe n'umushikiranganji wa mbere Musalia Mudavadi. Imvo rero zatumye bagoza leta ngo nuko yumvirije ivyo abanyakenya basavye. Iyo ngingo ari ikaba ifashwe inyuma y'izindi ngingo yafatiye. Arafata rero kuva hatanguye imyerekano y'urutuvanako muri ico gihugu. Zimwe mu ngingo rero yaheruka guhagarika harimwo n'integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 gushika muri 2025, yari gutuma amakori yiyongera, integuro yo kuduza imishahara y'abategetsi bakuru n'abashikiranganji n'abashinga amateka hamwe n'amafaranga agena ibiro vy'umutambukanyi wiwe. Naho biruko rero William Ruto ntiyamenyesheje ryari azoshinga iyindi leta, ariko akaba yemereye abanyakenya ko izoba ari leta yumvikanywe ko abegwa n'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'abanyakenya. Turabakengurukiye cane mwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Turi kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV turi kuwa kane ku itariki ya 11 Mukakaro 2024. Imana ibahezagire.